mugabo twe tumwa turyamye turafisha badaha amafaranga ibikasi zabazakurutse numva usanga nyene bigoye ko umukobwa ashobora kwitara kumva yuko umubwira ngo nguzana CV wawe hari n'abagira ubunebwe cyane nk'umuntu yamenyere guhabwa ziko yinjiza amafaranga atari karakora abantu bose bumva bashaka kuja hanze inzira ni nyinshi hari amagence ariko ariba abantu hari n'ayakora mukuri Papa hariho uwo uyunye yagaruye agomba aje kuriha $7,000 mu nzira idashika kandi tuzi njana mubaza none wewe vizu ufise wayikoze kuranga ntikoze kuri 7 million he muri construction 7 million 5 jewe ndaguha itike nkaguha na permis de travail na visa mugabo uwo wundi wamuhaye 7 million uko wigurira nke visa kugira jewe aronke visa permis de travail aronke n'itike y'indege barabivye barabamazi imagine namubwiye te aho rero niho yakwibiye Yesuwe visa niyo yakazi niyo azoshikira ku kazi company nayibonye niyo muga ahantu yamukosoreye nuko yaciye amusaba itike y'indege kandi mwayo mahera yamuhaye yarimwe n'itike y'indege yari kubirimo kandi twebwe tutanga contrat z'akazi tugatanga na mugaduha na work permit zabo muga hakaba hari abandi bagumye ngaba bagufashe ni mugasho imisi mike ya mukacugaruka umuntu agomba kuzoja muri serbi avyumve agomba kugumaho azopfumagira amakanaki mu nyuma muga omo yamazeho umwaka kandi umazeho umwaka rego ufisa n'amahera yo kugenda ariko umazeho ukwezi kumwe none baciye bagufatira mu nzira naho gacusubira ugaruka kandi ucusubira kuba imbwa cupfa nk'imbwa. Imagine un peuple uni, attaché à ses racines et conscient de sa mission. Imagine une génération pleine de vie, qui brille par son identité et sa foi. Imagine des enfants qui grandissent avec confiance, nourris par l'histoire et la foi de leurs parents. Imagine des familles, des pionniers, des bâtisseurs, qui choisissent de se lever. Imagine un espace où Dieu agit, où des connexions authentiques ouvrent de nouvelles portes d'opportunités dans tous les domaines, et où des vies sont transformées. Voilà l'esprit de la convention de la diaspora chrétienne burundaise. Un moment unique pour célébrer les talents, les réussites et l'impact des Burundais d'ici. Ce ne sera pas seulement une convention, mais ça sera un rendez-vous avec notre destinée. Nous sommes une lumière, nous sommes des ponts, nous sommes des bâtisseurs. Turabahaye kazi mwese itariki 22 z'ukwezi kw'icumi na rimwe uyu mwaka nyene. Rejoignez-nous pour que nous puissions écrire ensemble les pages de notre histoire et notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bon après-midi, mwiriwe, mwaramutse, abakunzi bacu mwese aho muherereye, abari ngaha mu Burundi, aha mu Bujumbura, abari ruguru, mu ntara hagati, abari aha hafi mu karere mu Rwanda, Tanzania, Kenya n'ahandi, Congo, Zambie, naho matwara ko abantu benshi twita bari muri Zambie, abari kure muri Europe, Etats-Unis, Canada n'ahandi. Yambu cyane nizere ko mumeze neza atumeze neza karibu kandi muri Siren Show ikiganiro cacu canyu aho ubundi ama information menshi tuyamenya nka Siren Show yaba artiste banyu yaba abantu ko barakora ibintu bitandukanye tumenya nka Siren Show uyu munsi nakiriye ni emission spéciale je nakiriye abantu barako baraca amafaranga aba emission spéciale kubera ko baba baje kutwigisha ukuntu natwe twoyaronde cyangwa ukuntu dushobora kujoininga ama business yabo tukoroherwa kora ko cyangwa business zahari ikintu je gukira cyangwa je kurondera solution y'ikintu rero ntimuze kuja kure mugwe muri hafi mana yanje abantu mura muskiping ikiganiro nk'igitangura mugaca mugisimbisha mugira amakosa parce que nubuzi ryari ku munota wakangaza usanga uronse information yawe reka ndabakire rero hama tuganire banza twibwire aha duhera ku bakenyezi abatuzi barabizi duhera ku bakenyezi naho hari abashefu hari abashefu mutwihangane hari muri Siren Vibes duha ijambo d'abord les femmes d'abord meze neza yego meze neza kariyo muri Siren Vibes murakoze cyane meze neza bikagute twibwire amazina yanje Twanimbona Karine yego mwandi umukozi wa Good Choice in the Travel Kahene kariyo murakoze yego dukurikiza umushefu kariyo murakoze cyane mwitwa bande amazina yanje ni Mugisha Yves
nkaba ndi umuyobozi wa Good Choice Travel. Jambo ni gwanya bahereje wihangane. hama nanje nitwa Gahorora Emelola. Eme Emelola. Eme Lola. Yeah. Lola nyene Lola. Nayigisirimu. Sha. Lola no L O L A. D'accord. Nzi bavye bakwise. Yeah. Ndashaka kubona kwa Abantu benshi bapfa biyumvira yuko ari abakobwa. Lola. Oya no nenge bakubona niri baho. Vuga Loha Okay. Aho rero niho hariho point d'interrogation. Lola. Ni special. Ni muri langue lingala. Ni mwiringara? Yeah. Oh. Kuko navukiye hakuja bibaye n'igihugu cyacu n'amadakirimo. Sino nanje sanzwe ndi umukozi umwe mu bagize Good Choice. Mwavyumvise ko tujya tuganire kuri business bavuze ngo ni Good Choice. Ntituzi ngo Good Choice bacuruza ama chips, ntituzi ngo ni alimentation. Bonza tubwiye d'abord Good Choice ni iki, nibaza ko ari umuyobozi Yves ashaka kudusigurira Good Choice ni iki, mukora ibiki kugira ngo tuganire no ku mikorere yayo. Murakoze cyane. Good Choice Travel and Job Connect. Si Good Choice gusa. Murakonektinga n'abantu kuronka akazi, kuronka ubuzi. Donc hanya abashomeri barabikira kiga tuhamagara. Abantu mwese mushomereye. Mureke ubunebwe. Abantu bitwaza ngo nta kazi gahari. Alors que mwamaze kubona ko hari Good Choice and Job Connect. Muze muri kino kiganiro hagiye musanga muhakuye akoyoko. Okay, nishira hamwe rijejwe kurangira abantu ubuzi mu bihugu bitandukanye. Apare y'ivyo wumvise Good Choice Travel, wumvemwo ibintu vy'amatike y'indege. Turakata amatike y'indege, turarangira ubuzi abanyagihugu baba Barundi, Abanyarwanda, Abatanzania, eka nyene abantu bo muri Afrika bose bagomba kuba baciye muri Good Choice barashobora kuronka ubuzi mu bihugu bitandukanye. Ego. Ubuzi eske no buzi bwo bwose hari umuntu aza kuvuga ngo aza gusaba akazi ngo nshaka kundangira akazi ushoboye iki byose no bikora. Hari ubuzi. Cyangwa hari ama specific. Hari ubuzi buri specific. Rero nkuko bisanzwe Good Choice Travel irorohereza abantu cyane. Niyo agence ya mbere canke company ya mbere uyituye ikorohereza igukorera ibintu biri mu muco. Hari ayandi ma agence abikora ariko numva bayidogera, ariko twebwe tugira amahirwe kumisi tumaze dukora abantu tumaze kurungika ahantu hari ubuzi mu bihugu bitandukanye. Twebwe kabisa baranadushimira, tuguma tuvugana tukumva ko bameze neza. Ego Good Choice mu majambo make, Good Choice Travel and the Job Connect ikora ivyo. Apare y'ivyo turanahanura abantu baba bakeneye gufata ingendo canke bakeneye ubuza ahantu ibihugu bitandukanye, tukababwira ibihugu biri passable canke ibihugu bitatwemerera byoroshe kuronka amaviza yaho. Hariyo nk'abantu usanga baba bariko barajuragirika ngo nkeneye nk'amaviza yo muri Canada, hehe za Belgique, bifata processus ndende kugira uronke viza ya Canada canke ya Belgique. Rero turabahanura tukabereka ukungene bagomba kwitwara. Turabaha n'impanuro, si ivyo byonyene dukora, turaha impanuro umuntu akajijuka kumva ko ivyo bintu bitagomba kumera nk'uko abishaka, ahubwo bimere nk'uko bimeze. Bisanzwe kugenda. Yego. Abantu mwese mwandondeje ndabaranye ingene mushaka kurondera visa, abantu mweje sintanga ama visa jewe narode nk'abandi, ahubwo par contre murondere Good Choice and Travel. Kweli baza ko nofite ko murungika abantu benshi hanze mushaka kuba muzana experience y'ukuntu y'amadokima bakenewe y'ibintu tesa kubura mu madokima n'ibindi. Tuvuze impanuro dutanga, umuntu araza kukubaza Belgique kujayo hasabwa dokimizi, uramubwira kuko sitwe dutanga visa ariko dokima site bashobora ku applying ako hari abatabizi turabafasha tukababwira dokima zikenewe bakazegeranya hama tukababwira ko atari twe dutanga visa kuja muri ambassade hama ngabo atriswe uri siro ko atanga amadokima kwiye. Ego kameme bufuma bakwima mu ufise dokima zikwiye. Uraziko hari umuntu yavuze ngo icyangombwa n'amakuru mu bisanzwe muri buno buzima.
burya udafite amakuru muri iyi gisagara urajuragirika kuko jewe kugira ngo nke umuntu anafasha kwa planning narahangayitse mw'abantu biba bigoye urumva iyo nza kubanza ati hariho entreprise ishobora gufasha abantu kwa planning d'abord umenye n'ukuntu ivyo bintu vyandika n'ibintu lisanse gutegekanya nukuri biraryoshe gose kuba uvuga ati ndeye kudepose ndi tranquille mutima ko byose nabitanze mwaje nagiye kudepose ntafise assurance cyane primordial nabaye busabe ndingi gati mwumbabarire mu mpezi gusa batwivye amakamera ashika kuri 3 amalensi yazo ababizi barabizi ba photographe cyane n'abandi amachargeur amabatterie byose babitwara kugira ngo ndonke izi nguvu zo kuvuga ati ozi wowe uraje kusabwira abantu ngo guterere no kurabonye ko ari benshi banyankukaje babwira ati ozi ntushobora guhagarika nta kuntu kumwe samba ushobora guhagarara 30 minutes wange ntajya winjiye gasohoka no usura kwinjira ko nyine facile bacangira imana baranyembera mugo urumva iyo za kuba ndabizi ko kizira kugenda toko ya assurance ya voyage nawe naniteguye katije ku kazi d'abord gatowe kari uri umukobwa ba mu gisagara uyu musi ufise akazi sivyo ukora muri good choice izo kuba udakora muri good choice wari kuyitura kubera ko ari kuyitura icyambere novuga ego kubera ko impamvu mvuze ego no kubera nimba ushobora kugenda ahantu nkaronka umuco w'ikintu ushaka ko kigenda neza cyo wanje nicyo kintu cyambere cyatuma ngendayo kubera ko umuntu ashobora kukubwira mpa iki niki kandi abizi ko ari ibintu bibura ntabikubwire byose kugira agutesha umwanya kuko hari abantu benshi bakubwira ngo urumva ngo nzobigufashamwo cyane cyane abantu bashire imbere amafaranga cyane akakubwira ati mpa amafaranga yanandi nzobikubwira byose wowe kaburi si ko wicaye uvuga ati byose ndazi bizoba birimo mugabo nimba ashobora kugenda akambwira ati apre ko twe twaka amafaranga tuza kubwira ibisabwa byose ari ivyo uratwagufasha kubirondera bishoboka hama bidashoboka tukubwira ahantu uza kubirondera aho ushobora kuvuga ati ndiyasiye yuko ikintu cyanje kizogenda neza nico cyatuma nitira good choice n'intro muraconnecting abantu kuronka ubuzi nkuko nabivuze kare ari abantu bitwaza nta buzi buhari alors que mwebwe nibaze ko mamuzi ko ari amatreprise abakenya bakozi akahabwa kabura ama profile bifuza mugasanga hari undi munawe yicaye avuga ati nta buzi buhari nje guhangakira intwara ama CV yiwanje niki kintu ngira umukobwa uyu munsi yicaye avuga ati jewe kazi narize afise diplome yararyamanye muhira afise nuko bumenyi mugabo ntatarataza ndazi cyane tega abakobwa biragoye kenshi dukunda kuvuga ngo twizenga amafamiye ngazodufasha kwicara ukavuga ngo tuzura nk'abagabo bafite amafaranga cyane cyane nk'izo mugabo rimwe na rimwe ni byiza guhaguruka ukumva yuko nimba woronka karya gashobora gutuma uronka kandi kuko nitwajya tukicara tukaryama ntibizopfa tuza kuko abagenzi bawe ashobora kuvuga ati ndaruse nk'ikiraka ahantu akakubwira ati ngo nawe ukore ugasanga uronsemo chance yo kuzoja gukora ahandi hantu mugabo twe tuguma turyamye turafise abashobora amafaranga ibikasi zaba zakurutse numva usanga nyene bigoye ko umukobwa ashobora kwitara kumva yuko umubwira ngo nguzana CV wawe hari n'abagira ubunebwe cyane nk'umuntu yamenyereye guhabwa ziko yinjiza amafaranga atari karakora ntuja kumubwira ngo uzana CV n'ukuri icyo kintu gitahuritse mugabo nk'umuntu azicarondera canke ashaka tegezwa kurondeza ahantu hose kuri ko umukobwa lisanse gukora amafaranga yiwe kuko nawe urakora umukobwa harama yaraye kukwezi uhembwa kubera ko umukobwa lisanse gukorera amafaranga yiwe même si bafise no muhunga muhaye amahera impamvu lisanse gukora nukugira nawe agira aho yigeza kuko ntuzokwamufashwa hari aho uzogera wenyine kipambaniro bw'iwawe kandi gukora kwiwawe kuzotuma utera imbere cyangwa uteza imbere abandi si ngombwa tuzokama dutera imbere ngo kubera ngo abandi ko badufasha meme yabo batuha amafaranga cyangwa iki mugana tuduhagurutse tugakora ni byiza kurusha biratuma natwe tugira agaciro c'est vrai Yves mu buzima connecting ndazi murazi ko mu Burundi hari gihe bavuga ubwo n'ubuzi nubwo abahungu n'abagabo b'abakobwa mugabo ugasanga ari abakobwa bariko barabukora hari abantu bahubwo bamaze kugutangaza ndazi ubarangira ubuvuga ati ngaha vre madame nogitse mu kazi kabaga mukabona nyine arakwemeje bagati je ndagiye kandi sinzoba maramazi yego cyane hari ubuzi hari umukobwa nigeze kurungika muri Ile Maurice yaragiye mu kazi ka cleaning birashika
hari yashitseyo biragorana arambwira ati je sindi bugaruke mu Burundi ndondera kandi kazi ca ndamuconnectinga n'umuboss aca muha akazi ko muri construction umukobwa yarabaye muyede arakora ikiyede muri ile Maurice hama kandi yavuye no yarize yaragize azi ngira mu kuvuga icongereza nta numwe banganya naje yarandusha hari ibintu niko ndamufasha vy'ama interview yarandusha ariko arambwira ati je sindi bugaruke mu Burundi fise vision fise ikintu ngomba gushika ati ndagusavye undondera akazi ca ndamuconnectinga n'umuboss boss arabona ubukerebutsi bwiwe kungena akora acara muhindurira akazi aca mugira umukontable wiwe rero wabayeho neza yavuye Jean kubaka kumuyede aca umukontable ameze neza nuba aranyandikira kambwira ati Yves warakoze ku mpanuro namubwiye ni wagaruka nga nubundi uzobusubiye hasi n'amahera wagiye kuzobuyahombye gumayeho ahubwo upambane nanje ngume ndakuronderera kumbure nzoronka akazi keza ntarana kamuronkera umubosi yacara amubwira ati ako kazi ntimuberanye you have to change acara muhindurira ubu n'umukontable muhiri wabo baraza bakanshimira umwana wacu baramureze nyagiye kuri amatara rero abakobwa cyane cyane mfise ubuzi bwinshi bw'abahungu ariko mu babosi tuba turiko turavugana aba partners banje ndababwira murondere n'akazi k'abakobwa kuko abakobwa mfise baguma bambaza ni benshi burya abakobwa b'abarundi bahagurutse nk'uko mwabivuze bamaze batanguye kubona kure babonye ko amahera y'umugabo canke y'umuhungu bagendana basohokana ntaco yo mumarira abakobwa ubu barafise entrepreneurship mu mutwe wabo bagomba gukora bagomba guhaguruka kandi abakobwa benshi par exemple nk'ubu ndafise abakobwa barenga 5 narungitse Dubai barakora muri kasha kuri kese muri restaurant mu ma hotel abakaba aba receptioniste abo barambira ati tumeze neza nta kibazo nukuri vyerekane ko n'abakobwa kameme bariko barahaguruka nubwo atari benshi mugabo bariko barahaguruka kandi bagomba guhaguruka n'umugabo uwabagabo hari ibintu basigaye baraba kumukobwa afise mindset uzi gukora zona muhaye idea ya business terera icyumviro ntabyo kubirirwa wicaye byane ngo ndindire umugabo agiye ku kazi oya va hasi ukore nivyo nama nababwiye abakobwa benshi ndababwira unyandike ndamubwira ati aya mahera si make genda hariya bizohinduka kandi ugiye ukitwara neza umuboss akakubonamwo tala araguhindurira ubuzima natwebwe twagiye duhindura ubuzima kubera ko ababoss badukunda bakaca batwizera ubuye kameme natwebwe ntitwidoga ku bintu dukora canke abo duhanura bagenda baradushimira naho ta mahera menshi toba dufise turatanga ama advices hama tukabona ko badushimiye reconnaissance ni nziza umuntu naho abari Dubai gukubita ijana $1 ati brother warakoze ni menshi barandungikira jewe nza numva kugenda utora amafaranga hari hari igihe nk'umuntu aza adafise amahera kuyiyabura nka $100 nkamubwira ati nta na kimwe genda kaza mbona mpaye $300 ahembwe akacambwira ati cugenda umwe n'agacupa urumva ni ibintu byiza cyane tukiri kuco gukora nyene kora ko abantu barashaka kuja hanze c'est vrai mugabo hari gihe baja hanze shaba badafise niyo vision gukora badafise niyo courage yo gukora ari juste kora ko yumvise ko hariho occasion kuja hanze mugasanga munebwe ryo natyo no munebwe lora abagenzi bawe kwirigara abanakaye amasembi ababangu hari abagenzi bikuvye kora ko wabonye ko mudasangiye vision kuva nk'ubu murarangira ubuzi c'est vrai ushobora kuba hari nk'abagenzi bavuga ati ingo tukurangira akazi mugasanga siho bari sivyo wabo en fait abajene bubunye uko tumeze ntidukunze gukora surtout nk'aba bajene novuga bavukiye hano mu gisagara ca Bujumbura usanga bakuze babona ubuzima bworoshe babona bavyuka mu gitondo bakamakaye midi bagafungura umugoroba bagasora bagafungura nshobora kwasora ariko agora bakaja hanze kwirigana ko bivuze bagaterama uyu mbwiye uti ingo hariho job yabonetse muri Dubai bijanye n'igikwa ikinaka kandi urabishoboye yego ko ega turashoboye abahungu umuhungu arashobora twona gusohora ngambwaye bavye na ariko umuhungu arashobora kuba ahantu hose agomba somehow c'est vrai ama opportunité samwe n'inguvu nituzinganye
donc rero umva mubwira ati ingo ndakora ngire job ambwira ati iyo job ntayo noshobora ibaze afite amaboko akora afite amaguru akora Ikitwica ahanini mu mutwe twicwa n'aya madiplome dufise Yeah. sivyo twarize dufise za baccalaureat abandi bafise za masters mubwira ati genda Dubai ukore security guard. Security guard ni job iri professional hariya kuko bisiko chamene na mbere ubuzi icongereza icongereza uzi kumanipira au moins l'ordinateur kuko ni suivi jo kuri laptop karama kamera aba ikibazo ugaterefona ngombwa ati genda mare 8 heures batwivye amakamera ashika kuri 3 amalensi yazo ababizi barabizi ba photographe cyane n'abandi amachargeur amabatterie byose babitwara kugira ngo ndonke izi nguvu zo kuvuga ati ozi wowe uraje kusabwira abantu ngo guterere no kurabonye ko ari benshi banyakuhaje babwira ati ozi ntushobora guhagarika nta kuntu akumusamba ushobora guhagarara yicaye ngo ntavyo ntavyo nashobora kabara mara witera tacho ariko bakora oya avuze ko atashobora abafise basi ikindi kintu akora ngaha igiki yicaye kiki dutashe ku hageze ku mugoroba mugoroba bakubwira ngo kwikadirisha igitangaje rero nuko ucimubaza ati none acha kubaza kwanza ati est-ce que salaire ingana gute gasumbya nka $300 oya salaire zenyu mu security guard ni entre 5 600 ebaze ku kwezi tuvuga ati ngaho ngo ni makeyi none we revenu mensuel officiel ni Burundi ingana gute kasanga même pas 300 000 ayinjiza donc mugurumva aba akibi wabo bakimuhimika ata n'amavoka mu gitondo ukaba ufise accommodation argent de poche donc kitwica ni mu mutwe yeah mu mutwe sino abajene ubonye benshi afite uko kutagira na vision aussi kutiyumvira ko inguvu ufite no mustazo gifise ukizifise ejo abavye bashaka batazobakiri hejo aguha yego dafise umugenzi ubonye ntanze tota mukora cross nawe nyene kuja Dubai yaraje anju tota atera inkuru twicaye mu kabare agatana ne wewe ikintu ushoboye c'umwuga ni iki kinara kimwe shoboye uzi kunyonga imodoka oya yavuze nta na kimwe nshoboye yege mbiko nyene uzi kunyonga imoto oya none ikintu ushoboye umva wokora ni iki tijeyo mfise inguvu nyereka ahantu nogenda kwikorera ibintu atakora mbacari givuyemo induru we namwaje ikintu doc technique yego technique ashiko ataronse opportunité yo kuvyiga iki okay ngo ugende umaze gushikayo uzobona abandi bakuguriye mu mutwe vyige ibindi rero uvyige ubimenye hari ama offre dufise usanga ari hasa zimbutse bagasanga umushara si munini cyane ariko benshi bashaka kwepa ngo ivyo ngo biraruhisha ariko no region tugiye kuguruka mu mutwe tugiye kuguruka kuko umenye ko abantu bose bafise amahera aujourd'hui bararusha bahereye hasi kandi bararushe ukazona umuntu afise etage zibiri zitatu ngahe ujo uwo mubwira ati icara umbwira ukuntu watanguye kuva hasi uco mu mutwe kuriye wewe Yego. atari wowe wabibaye bakaza kubikanya inyuma nk'abana bava Yeah. rubaje ngahe bujumbura gasubira Yeah. afise amateka abantu Ayimene baba nka bose zitatu. bafite wayikubwiye wocu narize gacushanga kuba nkawe utabanje kumubwira ati mbabarira umbwire wabigenje gute wa mukumva yuko ufise yeah etage yeah par contre twebwe zenye ikintu dufise novuga nka specialité muri Good Choice Travel and Job Connect niyo conseil dutanga ko conseil irakomeye kandi ni ku buntu abantu bose bumva bashaka kuja hanze inzira ni nyinshi hari amagence ariko ariba abantu hari n'ayakora mu kuri yapapasi hariho uwo uyunye yagaruye agomba aje kuriha $7,000 mu nzira idashika kandi tuzi sebe Good Choice nimaze igihe kinini cyane kirakora ariko abayikoramwo tumaze igihe kitari gito twereye mu agence yandi turakora nibaza yuko ari ama platform amwe ugiye kuraba ugiye kuziraba kusanga ko amasanamu yiwacu donc ni ibintu dufite experience ntihagire umuntu yotinya kwegera Good Choice gusaba conseil nibaze
batubwiye ibibazo bafise hanyuma tubahanure ni for free nta mafaranga tuzobasaba consultation ni ku buntu ni nta for free mafaranga kabisa. tugomba Wow. kubasaba nibaze batuganirize batubwire ibyifuzo byabo hanyuma tuboriente hari ibishoboka n'ibidashoboka Yeah. ibishoboka tubafashe ibidakunda navyo tubereke iyo bashobora guca ariko twumve yuko twese tugomba gukora yeah tugomba kuranga amafaranga amakuru y'ugo baravuga ati ngo umufuko wose ngo ugire amafaranga twese tugomba gukora tugomba ko turanga amafaranga kugira ngo tube independent yeah wabaje kare Karine ati kuki umukobwa akwiye gukora umukobwa akwiye gukora hariho independence igihugu carikukiye ariko natwe tugomba kwikukira kwe ntiturikukira mu bisa abajene yeah turacyadepanda ku bintu byinshi ya tugomba kubaho twebwe nyene twe twijera financièrement birababaje kubona nk'umujene w'imyaka 25 ashobora gusaba umuvyeyi we ati ngo mpa 2000 déplacement ibatsi ya bus jewe ndafise témoignage jewe mpejeje secondaire abavyeyi naragenda bashimira ndababwira ati bavyeyi nari ngiye kwiga kuri université y'u Burundi ndababwira ati jewe nibaza yuko ijya prébourse baduha izonkwira nkabahako nabonye bashimira ndababwira ati bavyeyi je ntimuzongere kumfasha tijengera mvu millionaire ukuri ngiye jewe kugwana ishoka byose nibesheho ninaronka namwe sinzobibagira ariko ibyo niketse ibyo nari nziga sivyo nabonye ariko narigoye ndafightinga ndumwe ntibasuye kuja kubabwira ati nabwira nta kintu na kimwe bambaza ngo none wewe ubayeho gute ko tubona abandi bana baguma baza gutora ibigori hino iki batwara ndababwira je ubuzima ni bwiza kuko je naciye menya kurondera hari abantu benshi banzi ndabizi nibabibona bazomenya kandi bazotwera narafightinze ndamenya ukungene nkora mpera hato gato ndaduga ndagenda ndashika ndaheza no kwishuri hama ndaronka akazi buke ndakora nahama ndagira experience yo kuvuga nti nje hamwe n'abandi dukreye company ishobora gufasha ugwaruka ishobora gufasha abantu rero ico yari karavuga nukuvuga umuntu abafise ukungene yaduze kandi ugomba gukora ukava hasi ugakora hama twebwe dufise conseil nyinshi kandi duhanura abantu benshi cyane abari Dubai hari abantu bahenda abantu bari Dubai bagahenda abantu bindi ngo nimuze ngo za kuri visa visit ushitse hari yanca ndaguha akazi washikayo we yari yishakira ayo mahera ya visa visit ushobora kumuha 6-7 akaca yari urafasha iti kuragira bagira visa ni $100 babaka amafaranga menshi barabahenda ngo iti ngo muri bisuma ngo hotele ngo aramufatira hotele ashitara akazimya telefone ashitse hari yacazimya telefone wow umupeti uzawumva na musiguri uzawumva telefone ngo ive none tubigire gute maze gufasha abantu nkabaha akazi bari Dubai justement hari umuntu yambwiye ya telefone yarambwira ngo shangozi ngo akora abajone benshi bako barazino bako barateseka ukora ngo bariko barazino batabaha amakuru nyayo ugasanga baciye baburana nta kazi nta kazi gahari ugiye mibarabara niba twumvise ngo barabafashe barabafunga byari ibyo aba benshi baraheruka kugaruka nta controversy y'akazi nta contrat nta permis de travail fise sivyo nta na ID nta na residence fise yaho bacha bakudipoti usaba bakubwiye ngo tugutware Dubai tuguha akazi uciye wiruka uciye ugenda ngo arose akazi ngo narosa ahantu ngo bizimbutse sivyo nivyo bitwaza kare ava yuko tuza haje umuntu ku kazi tuvuye ku kazi atubaza ati itike ya Dubai nangaye dusanga itike igeze muri 550 ya 14 oya ya 14 one way no 14 December njana mubaza none wewe vizu ufise wayikoze kurangara nikoze kuri 7 million muri construction 7 million 5 jewe ndaguha itike nkaguha na permis de travail na visa kuga uwo wundi wamuhaye 7 million uko wigurira kugira visa kugira jewe aronke visa permis de travail aronke n'itike y'indege barabivye barabamazi imagine namubwiye te aho rero niho yakwibiye Yesuwe visa niyo yakazi niyo azoshikira ku kazi company nayibonye niyo muga ahantu yamukosoreye
nuko yaciye amusaba itike y'indege kandi mwayo mahera yamuhaye Yarimwo n'itike y'indege. yari kubirimo yari kongera ko amahera make umva badusha yirihira itike y'indege yayandi tayarimwe badusha yirihira itike rero y'indege. yavuze ati Genda none je kunze ko guharura yaje gose. ntari bwayimenye yavuze ngo ubwiye ni 550 donc 550 amutwaye hafi nka 4 5 millions ngira 3 millions 3 5 millions 5 yes yongeye kuri ya 7 millions 5 donc donc agiye- 10 millions agiye kuri 10 millions izina 5 rya Yesu aroro cyari kugenda kuri 7 millions 5 hama ngo numugenzi wawe ariko arabigukorera neza nta kibazo Nibaza. Sha abantu nimukizera abantu nk'abantu abagenzi bacu nibo baturya cyane abagenzi bacu nibo batukora kumva umwizeye uvuga ati ntiyoshaka kungira nabi ntiyoshaka kunyiba ugaca umuha vyose yareka arakubwira ofo omwe ifo kubaza abantu batatu cyangwa batanu kugira wumve ko ari batwivye amakamera ashika kuri 3 amalensi yazo ababizi barabizi ba photographe cyane n'abandi amachargeur amabatterie byose babitwara kugira ngo ndonke izi nguvu zo kuvuga ati ozi wowe uraje kusabwira abantu ngo guterere no kurabonye ko ari benshi banyankukaje babwira ati ozi ntushobora guhagarika nta kuntu kumwe samba ushobora guhagarara reka ivyo reka rakubwira ari ivyo hari abandi nabo bagenda hariya bakagenda akazi bakakaronka ariko umubosi akaba maltraiter wasanga ukwezi ntabahembe aca babwira ngo ukwezi nabakatiye ID jewe umuntu anyumva ari Dubai narungitse bazokatisha ID azoca mbwira kuko dufitaniye amasezerano twagiranye n'aba partners n'ama company yari mu batwara mu bantu muri sur muvuga mwamaze gusinya ama contrat tufiseyo umukozi wa Good Choice akorera ariyo agomba kugenda habaye ikibazo ndamurungika genda arahembwa ku kwezi arakora akaronka amafaranga akora n'ubundi buzi bwiwe ariko ntikibuza akakora n'akazi ka Good Choice rero agenda akagiranira amasezerano kw'izina rya Good Choice hama hagize umukiriya agize ikibazo canke twarungitse arafise umuntu yitura hari ari hafi arafise uwo yitura akamuba hafi je nta kibazo bambwira abantu narungitse Dubai bambwira ngo twarabihejeje ngo nuriya muntu wawe sawa nta kindi ni kuvuga twebwe abo turungika nukuri nta myidogo ndabona Chaje naragize ubwoba kuva mbonye irya publication ko ari abarundi bafunzwe barenga amajana 5 bari 550 bari benshi abantu bose nko bafungiwe rimwe cyo yumvira abandi nabo usanga batarafatwa bari mwibarabara babangana gute nuko fete n'ubu bariyo je bafashe umucagano kubera ko auparavant batanga ama contrat y'akazi batanga ama visa visite abagezeyo bagaca bakora akazi agakora les 2 mois za visa zigahera ngaba kigumirayo ubu rero cyangwa bibirukana police ko tufise ibizo yahera police igufashe irakudipoting ariko nivyo nabagiye kera baharabagira do yego n'abagiye mu ntibari bwafate amakampani yari bwaje hamwe ngo abwire leta ati twe tugomba kurokirita tuzozitura abakozi tubarungika ku bakoresha babashaka donc rero kera bagenda uko mugabo kera ntibagaruka ntibagaruka cyane nk'ubu ubu kubera ko hari ama agence acarekrama none ko ariko yinjira abantu ntibasubira inyuma kandi twebwe tutanga contrat z'akazi tugatanga na mugaduha na work permit zabo mugaha akaba hari abandi bagumye ngaha bagufashe ni mugasho imisi mike ya mukacugaruka mugabe icize nuko baba bafise contrat des ans ya 2 ans twebwe abo murongitse contrat des ans mugarumva contrat des ans na contrat des mois batandukanye gose kandi avantage residence urose residence ya Dubai ushaka n'akazi kariko kagenda nabura gaheba urabwira umubosi tije aka kazi karanduhisha ndagahevye mizo 2 ans ugashaka kurondera hanze après 6 mois we nimba ubugiye muri construction kamukabona akazi ka security canke kawe ya house karahari ubwo wowe urashaka kubwira umubosi après 6 mois ati boss twakoranye neza ngaka kazi kawe ndabona karanduhisha I have to change arakubwiye muca ahantu mukandika akwimye ugenda kuri police mu butungane bakabatunganiriza kuko umubosi ugiye amezi 6 atarahera ubumuhombesheje aba yagushize ka assurance ibika amataxi aba aguma kurihira ugomba kurindira simo hamukagenda la contrat biba birimwo urayisi kwandira contrat de travail 6 mois avant ucuriha amande ya 7000 dirham 7000 ucuyari hariyo niza hariyo muri delivery arendera 6 mois delivery ucuriha 10000 dirham
ushaka mu mezi nk'abiri ukaba nimba waronse akazi muri parlement ya Dubai kugira ugibe utuja kuri hadimi ya kamera none muri abantu Dubai gusa amena hanu muba mufise aba partenaire ibihugu mufise aba partenaire muba muri suko muca abantu bo muntu acashika ronka akazi ni ibihugu ibi twebwe ubu hari ibihugu vyo muri Europe ubivugiya ubugumuye abantu sivyo nimbe imisazo abantu igihumbi baza kuza bose andukara mu wati hakaba ruri muri mu Burundi ari kara kubera ko muri Europe mu gutanga visa si ibi byo muri Dubai baguha visa direct muri Europe hari ibintu bisunga iki bakaraba n'amaseve Dubai nta seve basaba umuntu azi gukora muri azi kubaka umuyede maso aide électricien aide plombier wararonka akazi abantu bazi gutwara amamoto bamwe bakora bimwe bya ntuma ngenda bararonka akazi sans CV aba sécurité sans CV urumva hariya nta muri Dubai nta bintu by'amaseve ariko par exemple nk'ubu muri Serbia ugomba kumukorera CV bakabona ahantu yaciye naho nyene ni ambassade igira iki ifata decision muri kubera ko nk'ubu Murundi gusaba visa ya Serbia hariyo n'imyaka baraba kubera abantu bakuze cyane baba bafise tentative yo kuja Belgique gusaba ubuhungiro nico gituma batwimye free visa hari ngabo hari igihe bishobora gukunda umuntu akagenda yisiguye neza canke twamukoreye application kagenda gukora nko muri construction Dubai gukora muri cleaning plutôt muri Serbia gukora cleaning construction bashaka gukora ariko si ntibumve ngo nukugenda oya bumve yuko ni process kandi ndende bahera nk'amezi 3 utararonka visa rero nta nubwo ari menshi umuntu ashaka kujibura rero kandi hari urupapuro usinya bwuko wemeye kutazohava wihenze ukahava ubufashwa twebwe good choice nitwe baca barondera wavuye twe ntitwaguhaye impanuro banza basi omwe kamara nka simu ofete tukuntu dukora duhana amasezerano n'amasosiyete donc société rero maze kwemera yuko igwa contrat y'akazi y'umukozi aho umukozi agaca haca arengana uwo muntu aba yiciye twebwe kuko twebwe après nazo kuduha amakontra par exemple nka Pologne ukeneye akazi kontra barayiguhereza y'akazi ukayisinya amiyo kontra niyo uca wasosye n'impapuro zindi accessoire donc zindi wongerako amukaja gusaba visa muri ambassade donc appliquer office contrat déjà y'akazi mais la question l'ambassade ikigwa rendez-vous ya fingerprint ngabo hagira hagere ikiroporta kubera iki abakozi bose bagenda bagiye gukorayo bagezeyo bahaca do passage bari kugira ngo l'ambassade igwe rendez-vous ya fingerprint nuko umukoresha wawe iportagaho yuko ugiye kumukorera mu gihe waciye urengana ari wazohanwa ibyo rero nabakoresha bake cyane bavyemera icyo gituma rero mukoresha kugira ngo akwemerere yuko iportagara abwira twebwe uwo muntu muduhaye muri suri ko aje ko cyangwa aje kurengana bisigura ngo kandi bidare biroroshe ko muri Europe batanga contrat y'akazi y'inani c'est une renouvelable ushaka kurengana ndazi benshi nije byivyo dufise utumurindira aho iyo contrat yawe igahera hanyuma ukabona kubandanya bivuze gute rero affaire ya Europe c'est affaire yoroshe dossier yoroshe gukora kandi bavyumve barundi bareke guhenda ega guhendwa n'abantu ko babwiye ngo Serbia yaruguruye Serbia ngo yaruguruye Serbia iracugaye ariko baratanga visa canke ntibayiguhe kuko decision ya ambassade si decision ya agence good choice oya twe turakusabira baguhaye sava nibaza ko atamahera menshi wotakaza mu bintu byo bya Serbia canke iki kiretse hariyo umupatena wa hariya nawe agomba ko tugiranira amasezerano deke tugiranira amasezerano kuko atanga contrat iri compliqué kuko arakubwira yuko umuntu wawe agomba kuguma muri Serbia abarundi nabo ndazi nta kuguma muri Serbia jeni tugazoheza nkabona ko contrat ndayemeye neza nzorondera sinzoja ku marezo sosio ngo ntangaza nzorondera abantu ndabigisha ahantu hamaze umwaka ukaca wigira
nta kibazo na kimwe ariko ahantu hagiye ukwezi kumwe ukaburagiye aba yagushizeko imitahe yiwe myinshi hariya ntibashobora kugukoresha batakurira assurance hariya amataxi batanga uciye ugenda mu kwezi kumwe naho nyene ukacuja muri Belgique bararaba trace waciyemo urazi ko Serbia bayifatiye ibihano muri Union Européenne kubera ko yabaye ntuzeye ahantu baca kugira bashike hariya barayifatiye ibihano nico gituma Burundi bigoye ko basubira kugurura nka kurya byari bisanzwe bakeneye abakozi benshi muga question abakozi bakenera ntibagumayo batwivye amakamera ashika kuri 3 amalensi yazo ababizi barabizi ba photographe cyane abandi amachargeur amabatterie byose babitwara kugira ngo ndonke izi nguvu zo kuvuga ati ozi wowe uraje kusabwira abantu ngo guterera nuko nabonye ko ari benshi banyankukaje babwira ati ozi ntushobora guhagarika nta kuntu akumwe samba ushobora guhagarara rero bataguma mbega urundi agomba kuvuga naho nyene none service muri Europe kama ni pays yo muri Europe abantu bagumye muri Serbia of course afite amafaranga hari umuntu nzi ariko arubaka itaje mu mutwe twumvise abo mvuga Europe ni Ubirigi ni Allemagne ni inde hors Serbie ni l'un des pays zo muri Europe kandi nayo irikirakora kugira yinjire muri Union Européenne ikwije etat Schengen ikwize amanorme yo kuba muri etat Schengen iriko irakora cyane irikirubaka ama industrie irikiraca amabarabara meza irikiragwiza ibitaro biki amashuri y'akarorero kugira ngo bayemerere rero nukuvuga ko hari ubuzi bwishi mugabo aho rero niho hari ubuzi mu bisanzwe umuntu agomba kuzoja muri Serbia avyumve agomba kugumaho azopfumagira amakanaki mu nyuma muga omo yamazeho umwaka kandi umazeho umwaka rego ufisa n'amahera yo kugenda ariko umazeho ukwezi kumwe none baciye bagufatira mu nzira naho gacusubira ugaruka kandi ucusubira kuba imbwa cupfa nk'imbwa rero nivyo wari kurambaza ibihugu dukoreramo ibihugu ni byinshi ibihugu numvisemwo opportunity nkayizera nkaraba abo turiko turakorana katarabasikama ndakikurungikamo hariyo nabo tumaze kurungika muri Pologne mugabo Pologne visa yahiragoye haraho tumaze kurungikana za Canada tubafashije nkabajya bajya bagenda ku bintu bya family ntibaba bazi kungene bikoko araza ukamurungika visite kera barazitanga mugubu kubera abarundi klasema bagize basanze abarundi bagiye kuvisita batagaruka biragoye ko baguha visa muri Canada hari ababikorangira birakunda mugabo je pour moi kuri visite no tanga nka 5% mukuri nta sinibaza atari nk'umuntu afise ibintu biboneka akora mu visa visite kugira ngo ugire amahirwe menshi yo kuronka bivana n'imyaka ubufise n'imyaka bikavana business ufise ubu nawo ziyo ironka ya Canada stabilité financière yawe amen umu influencers urashobora no kugenda muri ambassade bahajya burya baradukurikirana barabona umuntu nk'abajya urabona bajya ba star ba Satbi ba Fizo bakeneye kugenda ahantu ni muri ambassade barabazi bari popular nawe nkajya barakuzi ushobora kuronka visa mu abasitari bazoburanga ama visa mai tuze kuri biro tugufashe visa tukugeragereza yo ndagiye Canada mu mwaka uza mu ndindi rero kazana amenyanye na good choice ibihugu ni byinshi bisaba abakozi hari abantu bataba bakeneye no kuja gukora bakeneye kuvisita turakubaza kufise ibintu bakenera mubifise none nk'ubu umuntu afise nk'ishira hamwe atwara rikomeye ngaha mu ndashani nk'iri tufate novuga nk'umuntu basi afise amafaranga aboneka ariko arakora ari kuri tele yamaboneka hajya nka mutima bana nka mutima ko yagiye mu bintu by'uburimi mutima hajya wotangara muri Canada bamuhaye visa atani kindi yerekanya avuze ati jewe visa ishira hamwe iri kuri konte visa 60 million canke 70 hama
mfise nk'amakwasiteri 5 akora mw'ibarabara, mfise amaparcelle, mfise inzu. Bega baraba ikintu kizokugaruka nazo tumugaruka. Abavuga ati uyu tukamuha visa. Stay naye. Karine w'imyaka 22. Ati nigiye ikintu kizokugarukanye nga. Bayo mahera yo kuvizita wayakuye. Ahubwo ye ira tourisme muri Canada. Mfise nka papa wari premier ministre ngira bogo. Contre mugabo nk'abashaka kujayo bokuzenye bagira visa étudiant. Yego bagiye kwiga. Je suis d'accord. Kwishuri uzobikenera zoze tumusabira barazitanga. Mu gutegerezwa kuba ufise historique bancaire ya vrai. Apana vya bintu bagenda hariya ndo mu Buyenzi. Sinzi ko ari mu Buyenzi, sinzi yo bazikura. Urayizanira ko nka 100 million. Ibaze. Baje muri banki kubaza bagasanga nta na 2 million aje kuri konti yawe. Agize investigation. Yeah. Bari ati uyu muntu ntitunamuzi. Kofi direct. Baba bakwima kandi kugira basire kuguha nkawe. Babonye hari nk'amanyanga. Abantu murondera amaviza n'ukuri muze muri bindi by'amanyanga kubera ko ufuma je naratanze témoignage je nage gusaba visa konti yanje iriko nage saba nadepoje muri mais historique bancaire yagera muri mars kubera ko muri 2 mois nta amayaranje ntiyari bwaje ko ntiyari bwashike gahakunda babesha shaka maratari fuma ndababwiza ukuri hagati jewe ndabahaye mbusha muri mars zizi ko 0 francs nivyo gatwa bari authentique faut kuma bano ushaka kugenda muzungu kirazi nk'ubu nka ambassade ya Belgique muri kura yihenda baba ngaha mu Burundi barayibariza amabanki yose ari ngaha n'ubandi bwacu barabute ubuzima bwacu barabute wowe uza kuvuga ngo ufise 200 ufise 22 yakuye utanga ko ufise 10 wewe nta experience y'imyaka ibiri uraronka ku kazi ufise idesa aho $100 ku kwezi bisios yego naho nyene bamaze nka 10 baba ariko barabikora nka 200 million quand même urashobora uri umujene urashobora kuyaronka no muri yaridi wo uronka bivanye na famille ugantaba ari kwa bakiri kintu bihendera ko kenshi hari abantu bafasha izo visa nyene za Canada canke bakagatiza historique bancaire kagati none basamara angaye kuri compte angahe nyene 50 millions canke 60 agaca rondera umuntu aterura uko nyene agaca virema gashira uko nyene hanyuma agaca akoresha historique bancaire ahandi hantu kugira ngo aboneke des mouvements or l'ambassade bako baraverifya izo documents zawe barabaza siko umuntu afite amafaranga ye agasanga amafaranga yaje icarimwe ni depo direct ni depo nico kintu batazi ntibazi ko ba document bagira amahoshesha mu mabanki ambassade baratelefona ati uyu muntu muramuzi banki yiwe meze gute ifaka abantu mu wewe nibo telefona ngo bacha bavuga ngo zikwere nta mafaranga ariko kubera barara banki ariko kare je ragiye ntwaye n'abadokima yuko ndi umuvyeyi mw'abantu mwe je no kuri nzogaruka zana banje ngaha reka shikira zara kwijajara ko bijajaye kora gutera karuko bwa ndone bajya nkiye kubera iki ko menga nari fisi ndose bikwiye urumva ntiyabura tu akantu kamwe bagira ko makenga cyasanga bakora ku bagize ama investigation maremare nivyo rero usanga urabuze nivyo rero abantu bashaka amaviza bagomba kumenya abashaka gutembera twobafasha muga mu gihe bikwije hari ibintu bashobora kuba bafise mushiramwe impapuro zibiruwesha ahubwo jarazi yidengiza abantu bifuza kuja hanze babarondera ubu kugira mu babwire imikenyuro nimba ashaka kuja nko mu 2026 ngira ati tangura ubu unye ukora iki niki nacyo gihe nicagera kusaba uzofise ibintu bikwiye wewe nk'ubu kuri banki kirazira guterura amafaranga ngo ushireko gira ini movement jana wivye wisha umuzungu basi atuma jako ama nyine ariko uyakoresha urotiriye umunsi zibiri hanyuma bukeye ejo ushire ku miliyoni kandi amusuru kureko babone yuko uri muri business yego utuma créer na société fictive mugabe ibiri réel mugabo osi ibiyo bihuye n'akazi ukora ko nshaka kumbwira ko ucuruza ibirato utuzura rutira 5 millions utabagira namagaza muri ville kuko watanze aho ukora niki ikindi kintu naco kikunda kubashikira ntarashobora kuba kwija ibintu byose mugabo yaja muri ambassade bakamubaza nka Polonye barabaza bakamubaza wewe ugiye mu biki ntamenye kungene yisigura ururimi rurakenewe meshere zana ururimi nico kintu ca mbere gishobora kugukiza be Polonye ambassade yihe iri muri Dar es Salaam donc usanga kuva mu cyongereza
vuga mu congereza Ico genda rero wavyanditse. abarundi ugasanga nabo umuntu afise kontra y'akazi imbere yiwe ko none wewe ushaka ya Pologne none ugiye gukora society societe iyahe ngo reka ndayirabe nk'iga ndayirabe none ugiye gukora ahantu utazi umuntu ayobe Genda waborotse. mu ntoki ugenda Yeah. waborotse bakubaza mbere ukanabacanga hamwe bavuga ati ubu kavuga warapu nyinshi wumve ko utari nciye aho ugiye kwiga nivyo hama mbo abajene nibo ndiko ndavuga kugira tubone imbona kazoza mutama wacu aduhanurira gushikamo 2040 tugomba gukanura ni igihugu cacu c'u Burundi nitwe nguvuze ejo nitwe tuzoyihashikana ho afete nico gihugu ca nyuma abajene baho bataronka ama opportunité internationale imagine nk'ubu nko mu Rwanda Ubwongereza baragenda ibihugu byose Canada baragenda bararonka opportunity nyinshi mugabo twebwe mengi telefone batwivye amakamera ashika kuri 3 amalensi yazo ababizi barabizi ba photographe cyane n'abandi amachargeur amabatterie byose babitwara kugira ngo ndonke izi nguvu zo kuvuga ati ozi wowe uraje kusabwira abantu ngo baguterere no kurabonye ko ari benshi banyankukaje babwira ati ozi ntushobora guhagarika nta kuntu kumwe samba dushobora guhagarara dukoresha sinzi byo tuzikoresha ntaja no kuri Facebook ngaraba ama opportunity ama agence ari karatanga kugira ngo yamenye hama yideside no kuyigira kuraba sinzi byo baba ariko bararaba ariko Netflix meshereza ami dukanure kuko dushaka gutera imbere tugomba gutera imbere byanka byakunda gutera imbere simvuze ko ari kugenda hanze gusa ariko kugenda hanze ugiye gukora antuka amafaranga ukorera hanze naho yoba ari amajana 3-2 aratandukanye n'amahera wokorera mu Burundi kandi ndabahanura yuko bagiyeyo bazogaruka twubaka Burundi kuko Burundi ndabizi muri 2060 hamwe twokura amaboko mu mpuzo apana ibintu byo kuvuga ku munwa dukore ndazi ko twoshika kwimbona kazoza twoshika ahantu heza hamwe umujene wese ategerezwa kuba afise ahantu aba hiwe hari amatara n'amazi afise abana yigisha bameze neza mugani mu gihe dukuye amaboko mu mpuzo hari ama opportunity ya Dubai Dubai abantu bamwe bava mu giti numva ngo Dubai naho nshaka Europe ushaka Europe gawe nta capacité intellectuelle we woronka ngo kwerekana cumubwira urashaka Europe ariko Europe ni gushaka ntuyikwiriye ziradushaka mugabo kugira uronka nk'akazi mu biro kanaka wewe ubadabwiye ikintu kimwe ibireka ndabivuga uko nyene uri munebwe ngaha mu Burundi shaka uje Etats-Unis muri petuza abantu bose arabakoza arabahasa ntuzotera imbere ko bihera ngaha nyene aha mu dobo rubayeho gutura umuntu akora umuntu arondera umuntu agizene n'abantu baja hanze ugiye Canada uciye wicwa n'ibimogi wicwe n'amabusi wicwe n'inzoga kubera ko ntibigishijwe gukora davo kinga bihera itangurira ngari bavuga ati urani bugushaka dutu telefone zojayo mugabo usanga bayimbobo nta kintu kimwe wimarana ntana kumara mu muryango wawe rero hanini nshaka kuvuga ku gihugu caduhaye opportunity abarundi Dubai irakunda abakozi b'abarundi cyane kuko abakozi b'abarundi baritanga iyo bagiye mu bindi bihugu barakora cyane ibihugu byinshi birakunda abarundi mugi kibazo abarundi bashaka gutera imbere n'ingoga ntibashaka kuvumiriya ngo bakore sivyo Dubai ifise yaduhaye opportunity yo kuja gukorerayo tukaronka ry'amafaranga benshi bavuga ngo ni make hari ubuzi buhemba neza imagine nk'umuntu akora bijya byantu mangenda gahembwa igihumbi $1,000 amahera makaye hafi ngira ubu ni nka 6 miliyoni mugabo aca konsoma ngayo kwezi fose nivyo kubiharura Dubai ibintu byo gufungura naho batarima ntibarima cyane ibintu byo gufungura ufise $100 urajya ukwezi stock urayigura urateka pana kuja muri resto kandi baba amagaze bateka nta bintu kandi urokiriso na company irakumenya ibyo muguzi urazi ko buzina bwaho ahantu baryama bavuga ko baryama bagerekeranye gusa nukuvuga immigration intuze ya leta ya Dubai ku bintu byo kuryama ama company yara yafatiye ibihano that's nice donc
kare bagenda baryama ku buntu Yeah. bw'ubutanda bugerekeranye barakuranwa hari uryama ku murango n'uryama mu ijoro superpose Yeah. mugubu barababwiye ati abantu mugomba gukoresha Ko kuba baruhutse. Si si biroko. baruhuka Yeah. kuko haranashusha Yeah, ko cane. baruhuka hama bakaja ku kazi woruhuka gute we agatanda kamwe koryama k'abantu babiri mukaryama ko muri bane batanu ntibikunda yarabankiye hari yindi ngeso yari yaduze ku makampuni kampuni igarihisha umuntu wa ID ID ya residence yamujanyira murondere ID iciye imurihisha mwico gihe we bakurihishije ucu bitwarira kuko Kora uriko urakora. mu byo twebwe mu byo twababwiye mu byo batubwira aba partners bacu batubwira ko ID babibamenyera mugacu usanga uri kurayira ID ID ira gute uwo muwasi n'ugiye muri livrezo barakwigisha bakaguha bakakuronderera ntuze driving license permis yari sivyo bakakwigisha ibintu bishobora kugutunga ivyo bariko baragukata nta na kimwe mugabo umuntu agiye gutanga amaboko yiwe yabwibaza ugacurihana ID ntibikunda rero nukuri hari ubuzi bwinshi Dubai mugomba kuza mukamenya ubuzi bwaribwo kandi muri good choice turakubwira ko utagiye mu ijuru ugiye gukora mubarabu baragukoresha mugabo wewe ufise vision yiwawe objective ushaka gushika gukora niwo mugenzo w'abarundi kuko utagira ico ukora naho nyene n'umuruho ngaha mu Burundi wicaye ahubwo umenya isi kwicaye rero baze hari ubuzi butandukanye hariho ikintu wavuze kare mu ntangati mu gihe turakora turankumuna za kutwidogera ngo je vyagenze ukunye mugabo nibaze ko kugira ngo abantu bagenda bafise niyo assurance biramutse bishitse parce que urumva ubuzima umuntu ashaka kupredicta ngo muri future zameze gute ushaka usanga umuntu agize ikibazo mu nyuma y'ikino kiganiro umuntu abarondeye yagize ikibazo est-ce que mwe yamaze kubari hamwe amurangiye akazi yagiye peut-être ko afashwe nabi pendant izo 6 mois bigenda est-ce que arashaka kurondera mukamufasha ndazi kuva aho hantu nimba ushaka kugaruka vyanse ko abantu ushaka kuvuga ati je biranze buno bushohengira mfe bigenda gute après je mugabo bo twebwe kuva ntanguye gukora heze deza abantu baje bakanyitura makambira ati ive bimeze gute aho hantu hameze gute mbwiza ukuri je ndamubwiza ukuri arashushe hameze uko ukora uko ukora amasahaya amahera uzohembwa naya nibyashika bigahinduka uzogende witure naka agenda bazi impamvu kuko hari abarundi novuga bibi donc bari lazy abanebwe hageze amasaha yo kugenda ku kazi uriryamiye ha mu kwezi gwahera baragukasa amafaranga si nkibi byo mu Burundi ushobora kuvuga ngo ndasivye na mu boss ntamenye na kimwe baragukasa amafaranga civuga ngo ntibampaye yakwiye none je ivyo ni jewe ngomba kubimenya arakwereka impamvu ataguhaye amahera akwiye hari umunsi utakoze hari amasaha yagukase impamvu utahembwa amafaranga akwiye wewe muri delivery waragonze canke warahushije barabara banca fine ni ugomba kuyishura kuko narakwigishije ukungene ugenda company yarakwigishije ukungene ugomba kugenda waragonze wagiye ku muvuduko muremure waciye mu barabara ritari ryo warakaswa amafaranga ivyo rero sije ngomba ari mugena bitamuvuyeko nibindi ko ndavuga mugiye bitamuvuyeko birashaka gushika naza yuko atovuga byinshi kuko tweko dukora dufise abandi dukora hariya kuko abo turongitse tenga hanya airport turaje kugira ngo tubone yuko vyukuri bashite muri transit bamaze kuri indege bamaze gushika airport ya muri Dubai hari abo dukorana babategera abo dukorana bari base a Dubai nyene ngo bagize ikibazo batubwiye twebwe hanyuma tukabwira uwo ari Dubai ati raba naka na naka aragize ikibazo par exemple hariho nk'abantu bagenda bashitseyo gasanga baramaze nka 2 jours batatangura akazi gasanga nta n'amafaranga bitwaje twebwe aba n'abakiriya biwacu bavuga turi obligé kubafasha uwari atubwira ati bahe umwe wese venderama bashobore gufungana atanda yuko batangura akazi donc uwo wituye good choice abari atote security kuko abo bari hari abiwacu babaguma hafi ni nabo banagutwara kwereka tumukoresha wawe noyu mugashaka kuvuga ati uzoba ngaha
ugize ikibazo rero twe gutubwiye ni direct ari umuntu ari yaca kuraba hanyuma tukaraba nyine tugitorera umuti kibazo ugize kare tubwirira ahantu mukorera hehe ku bantu babaye interesse n'ama service yanyu bifuza kubitura canke kugura ku ma service yanyu yambara amatike y'indege nambari abantu bifuza kurondera akazi that's kwa adresse physique n'ama numero de téléphone gendo yuhaye twege dukorera galerie ETS Ndayizamba muri 5e étage muri E56 niho dukorera E56 ego amanumero ya telefone turafise menshi kamere kwiwanje ni 69 976 917 69 976 917 hari iyindi nimero dukoresha ya 60 45 44 73 61 45 44 73 mana yanje hari abantu nababwiye abantu mudaheze ikiganiro nk'ubu nadaheje ikiganiro ntibise izi nimero kandi yarazikeneye azojuragirika aca bayandikira ngo zigo duheza nimero twazivuze hako ndaza kuzibandikira mu commentaire anyways sinzi ko rakandi kajambo kanyuma mwoshobora kubwira abakunzi basaba advice abavyikira kiganiye kugira ngo tatsi mu benterese kuza cyane twavuze vyinshi baziko abantu benshi bagiye barimba mugabo kugira ngo abantu bashobore kuza kugura service ya guco batwivye amakamera ashika kuri 3 amalensi yazo ababizi barabizi ba photographe cyane abandi ama chargeur ama batterie byose babitwara kugira ngo ndonke izi nguvu zo kuvuga ati ozi wowe uraje kusabwira abantu ngo guterere nuko nabonye ko ari benshi banyankukaje babwira ati ozi ntushobora guhagarika nta kuntu kumusamba ushobora guhagarara kandi kantu nagano ngire ko gato twagiye tumenyesha abantu baje Dubai kubuzi hariho babanza kwipimisha kwa ko nako bakomeye hari umuntu adakomeye hari ingwara bapima basanze urwaye ni 24 bakugarukana mu Burundi kugira twemereye ko turiha tubanza kukusaba ivyo bipimo oge n'uvyipimishe umenye ko uyasiye kuri mwize neza utagwaye ku buryo ejo utazogenda duha amafaranga bakugarukane nta nyungu twe twaba twifisemo tubikubwira avant ukagenda ukipimisha usanze umeze neza ukazikariha amafaranga yawe ukazogenda kuko bageze hari abasubiramo kubapima bon ikindi kintu novuga rero ku bakunzi ba Siren Vibes muri Good Choice c'est vrai igikorwa nyamukuru nico gutanga amatike y'indege kandi vraiment nukuri arazimbutse n'abifuza bafite nk'amakenga baraza batugane batubaze bongere babaze n'ahandi hama baze bahitemo aho bashorera hamuretse ivyo rero tufasha nayo amaservice abantu bifuza kuja gukora Dubai dufise ubuzi bwinshi kandi butandukanye n'imishahara haba ku bahungu canke ku bigeme uretse ivyo ku bantu bifuza kuja kubandanya amashure mu bihugu vyo hanze abo bose turabafasha donc abakeneye assistance ya visa étudiant abo turabafasha abakeneye assistance ya visa visite canke visa touristique abo bose turabafasha abantu bakeneye traduction y'ama document kuko urumva ntushobora kuja gukora ama assistance y'ama visa utagira traduction y'ama document kuko hari ama document bisaba yuko aba traduit muri langue natale y'ico gihugu donc abakeneye ama document administratif yariyo yose Good Choice utagira ama translation y'ama document alors nkuko twabwiye rero dukorera muri abikaze dukora kuva kuwa mbere gushaka 6 lundi gushika vendredi dukora do 8h30 à 17h30 hanyuma samedi niho dukora kuva 10h gushika 14h ariko amatelefoni yacu aguma ariko arakora dushobora kuvuga ngo ati yefise umwanya dimanche umuntu akaza akakumviriza hanyuma ukaronka inyishu y'ikibazo canke ugataha by'ukuri wumva utunganirijwe yani okay je nanje ku bakunzi banyu co no babwira
abariko baratwumviriza bari mu bihugu bitandukanye ushobora gusanga bafise abana ngaha mu Burundi umwana yahejeje amashuri atakaza afise muterera amafaranga yigire yironderera ubuzima pe importe kaba karuhishije canke gaturi kuko no kwicara n'imiruho hari ubuzi bwinshi Dubai tugomba gufashamwe abantu kugira bagende bisumemo hari ubuzi butandukanye hari akazi ka livraison livraison à domicile no kuvuga abantu baba bazi kunyonga moto bazi n'icongereza barashobora kuronka iyo opportunity ni nziza cyane ni nziza cyane ku bajene kuko ihemba neza hariho akazi ka security kari profession ni keza ni karuhisha ukoresha imashini uraba ibintu uruza n'uruza ruriko ruraba nko muri appartement canke muri building hama ukoresha imashini byose ubikontorera mu mashini uba wiyicarira ugakora witera harabaja gukora amasuku aba bakobwa canke abahungu kandi na security n'abakobwa baraja gukorera Dubai muri security hariho n'ubundi buzi bwo muri izine ku bahungu n'abakobwa abaterura ubukarto aba chef d'équipe aba chef de stock burimwo kandi twebwe muri Good Choice nkuko ndabibabwira kandi n'abamaze gutwitura barabihamya ntidushira amafaranga imbere tugomba gufasha kugira turabe ko twojana n'imbona kazoza y'igihugu cacu tugomba gufasha abajene bene wacu kugira ngo bagende bahiga ubuzima ni kwibeyi ntoya ugereranije n'ayandi ma agence n'ukungene babikora twebwe turagufasha ku mafaranga make cyane par rapport y'ahandi kandi ikindi no kebura dukura amaboko mu mpuzu tubone imbere kuko imbere uri kurabona imbere bituma wubaka kazoza kawe turabaha ikaze bavuze aho dukorera inimero mwazumvise nibaza yuko tuzobatunganiriza haba mu by'amashuri haba mu by'ubuzi haba mu byo gutembera n'uzoba afise ngaha twe turaronka amakuru mu Burundi ama agence yose turayumva ivyo abari karakora kugira ngo umuntu ashobore kuguhanura je hari abantu telefona ngo none rya agence ngo nogenda nkari amahera ari ico ko bakora ibintu vya risi hari abantu bagenda muri risi abakobwa bahungu izo agence ndazizi hariho izindi agence zikora neza urashaka kumbwira sindakubwira ngo guce muri Good Choice utabishaka mugura ashaka kumbaza nkakubwira ati rya agence iri mu muco genda nta nakimwe kuko Good Choice ntiyaje kugira ikore yonyene igomba gukorana n'abantu rero mutwitura ababishoboye abavyumva bavyiyumvamwo mutwiture tuzobatunganiriza kandi ntituzobatetereza murakoze cyane akandi kantu gato kanyuma bavuga yuko ari nka akabijya ku bantu baba bari nka Dubai iyo uri Dubai biroroshe cyane gusaba visa yo muri Europe gusaba visa yo muri Europe uri hano i Burundi nivyo mugabo birumvikana akoze ijya residence visa yo muri Europe uri ngaho i Burundi koresha residence yo ngaho i Burundi uru Burundi muri système ya Etat Schengen uri muri code rouge kuko abagiye ntibagaruka mais uri Dubai avec résidence permanente ya Dubai kandi usabisha ufise amahirwe menshi cyane yo kuronka visa abantu bashaka kuja muri Europe murabahaye tips atari bazi nakantu juste ngo byo guhereza nakibagiye singuze no kavuga cyane ariko wa mujene yifuza kuja muri Europe umve ko ufise ama chance menshi yo kuronka visa uri muri Dubai mugana aho nyene ufise n'uturero twinshi amaze kuronka visa zo muri New Zealand amaze kuronka visa yo muri Australie à partir ya Dubai ariko umuntu agomba kukwiza simwa oya mutwe ifa kubanza kubashira mu kagiye gukora kwanza kuko nazova yadakoze banza gukora kugira ngo natwe niba Dubai ntihabi dufatira ibintu sinzi ko mwabonye ibintu bisirikira ngo Dubai ngo ku Burundi ngo babaninze ntivyari ivyo ariko mugabo c'est un d'affaires kurukurura teruka nkuru nk'ubu hari y'abarundi nzi barungitswe na agence nkiyo ndavuga rero ntibabahemba baca baragumuka donc bagumutse barahavuye baratunganirizwa ariko urumva n'ishusho mbi umucugumuka ubwo ubicisha dans une manière diplomatique nimba company ikurenganije
urafise umukonsira hariya uramwitura ati je barandenganiye arabigukurikiranira apana kugumuka mu gihugu atari n'ici wanyu ngo je sinkora iki byose ukanga gukora kugumbukira ndi mama wawe ugomba kwitura umuvyeyi ari hariya umukonsira cyangwa biragoye byo kuri iyi si rero nuko abantu bagenda Dubai ntimwumve ngo mugomba kugenda Europe Australia Canada mubanze mukore kwanza murondera amafaranga yo kubikora of course iyo kwa applying n'ivyo bya Canada no muri Europe. Anyways, je nibaza ko abantu barabyina kiganiro mwagiriwe amahirwe menshi cyane ko muronse inkuru yatuma muronka akazi. Je niyo nkuru ya mbere d'abord kuko mbere umurundi barasabira akazi nage kukibaza mu Burundi cyangwa ni hanze gusa mu Burundi leta ntiragira ama agence ntiraya donc ntirayaha nta muntu arakreya iyo agence ishobora kurondera kuko mu Burundi abarondera akazi ni benshi urumva ahubwo mu Burundi twebwe turagakreya twebwe abarondera akazi ni benshi twebwe mu Burundi tugomba kugakreya okay ntaje gikuru nuko uranka akazi urumva narose n'akazi ng'amadolari n'amadira urumva ko ni ari avantage rero abarundi ngaravye kino kiganiro n'ukuri muri ngaha anye man udafise akazi nyaragasoro ndi bano bantu bashobora kubafasha kuronka akazi ka uri no hanze mugufise petit frère cyangwa petit sœur wawe uzi ko yaje amashuri mugabo yicaye murungikire link mugira ati ugerageze no gari giye usanga kiraciyemo rero aho ko mutakira byogira murabe show gusa mugabo hari ikintu muzoshobora kuhungukira mwe parce que ni avantage yaje ko abaje ngaha c'est pas seulement kuri publicité ya entreprise ya mugabo kugira ngo mwebwe mushoye kubimenya muronka ama opportunité yo gushaka kuronka ubuzi kuko urumva ko avantage ni iwanyu abanyene go barunguka mugabo hanene avantage ni washoye kurugira amahirwe yo gushaka kuronka amahera yinjira mu fuko kwezi ku kwezi. Nyanda bashimye cyane ko mwaje gutanga iyo nkuru ko ni nkuru nziza nkuko navuze mu ntango ego amajibira abantu badukurikiranye mwese nezere ko atari yemisho gusa muravye n'izindi muzoza marazikurikirana kugira ngo menye ntuzomenye izo usanga hindi ubuzima bwa parce que amisi dukuranga amenshi usanga ari abantu batandukanye bwa hagi usanga ariho imwe yije gace tusha hano nyene warugwaye rero nizere ko n'ibindi muzoshaka kubikurikirana yari uzirakoze naho butaha bye bye. Siren Vibes TV.